Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Musanga amahoro bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu, turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 5 Rusama umwaka wa 2025. Kaze mukurikire amakuru mu Kirundi twabateguriye, nkabanda yahera ku ngingo nkuru ziyagize. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu kuva kuri uyu munsi wa mbere uramutswa indongozi nshasha. Musenyeri Martin Blaise Nyabobo yemejwe n'inama nshingamateka mu kibanza c'umukuru w'umugwi Gerard Rugemintwaza nawe icegera ciwe. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa hamwe nuko bokwimurirwa mu kindi gihugu. Mu Rwandiko baraye bashize ahabona baravuga amabakorerwa bari mu makambi ya Ndota na Nyarugusu. Nayo mwishirahamwe Parseme bashira ahabona tumwe mu dosembwa twagiye turibonekeza mwitegurwa y'amatora yimirije mu Burundi. Mukanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Duhere mu yavugwa mu by'umutekano, ikarashishi n'amanama bikorwa n'imbonera kure mu ntara ya Kirundo biriyamirizwa na bamwe mu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD FDD. Uretse ko iyindi migambwe itemererwa gukora bene ayo manama, hari n'ibikorwa bimwe by'abanyagihugu bihungabana. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza Hervé Yuhire. Imwe mu makarashishi n'inama biheruka gutunganywa n'abo mugambwe CNDD FDD baguriyemwo imbonera kure yabaye kuri uyu wa gatandatu. Nk'uko isoko ryacu ribivuga, amakomine 4 agize intara ya Kirundo yahuriye ku kibuga c'umupira w'amaguru, ivyatumye hari n'ibikorwa bimwe na bimwe by'abanyagihugu bihungabana. Imyamamazo yatunganijwe ahuriye amakomine 4 ya Kirundo, Bugabira, Vumbi na Ntega. Iyo ntunganya bakoze yo kwiyamamaza kwerekana inguvu bafite, urugendo baruhereye mu kabande bagana kuri stade. Nk'abanyagihugu tukabona ko ari ukwihisha ibikorwa biba biriko birakorwa, ni mu gihe bugaje ata murimo n'umwe uriko urakorwa, birahiye kugururwa ni ukuguca amande. Nk'uko aya makuru abandanya abivuga, imbonerakure n'abarongoye umugambwe CNDD FDD babandanya gutunganya amanama aho baherereye no mu mitumba, mu gihe abari umugambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bo atanumwe arekuriwe gutunganya bene ivyo bikorwa. Abandi mugambwe urekurirwa kubikora, ariko bobo kubera basanzwe ari ku butegetsi bakora ivyo bashaka. Ari no mu gihe ata mugambwe n'umwe witwa kuwa mu Kirundo urekuriwe gutumizako n'inama yo bahuza n'abanywanyi bawo hagati mu mitumba. Ariko umugambwe wowo wama wakoranije amanama mu mitumba buri ku munsi wa 4 bababwira ingene intunganyo y'amatora yifashe. Muri kino gihe rero abari umugambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Kirundo isaba ko nayo yokoroherezwa mu bikorwa vyayo iba itunganije. Ikindi nuko umugambwe CNDD wohagarika guhatira abantu kuja mu bikorwa vyawo ku nguvu, ahubwo hakajayo uwifitiye umwanya. Arakoze Hervé Niyuhire. RPA yarashoboye kumenya abantu 7 bishwe mu ntara 5 zigize Burundi muri iyi bitwaraye dusozereye. Muri abo 4 bicishijwe ibirwanisho bicira umuriro. Hemwe ndayishimiye aratubwira ibijanye n'abo bantu bambuwe ubuzima. Umupolisi yitwa Bizimana Jean Claude Batazira Kirenge yarashe mugenzi we yitwa Bashirayishize Egide Batazira Vubi hamwe n'umukenyezi yitwa Manirakiza Lea. Uwo mupolisi ahejeje gukora iryo bara nawe nyene yaciye yirasa akoresheje inkoyo mu bwoko bwa pistole. Byabereye mu bunwero bwitwa New Star buri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza kuwa 2 uheze. Nyene gukora ibara yitwaje kuwo mupolisi yari kwaganira na Lea kandi ari umukunzi wiwe. Mu ntara ya Bururi naho uwitwa Niyongabo Veniste w'imyaka 53 yatowe ikiziga ku mutumba na zone Mweza muri komine Rutovu kuwa 3 uheze. Amakuru ava muri komine Rutovu atumenyesha ko umuhisi yari afise ibikomere mu mutwe. Niyongabo Veniste yahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB. Umutama yitwa Mukuca w'imyaka 65 yarishwe n'imbonerakure zimukuye ku rugiwe ku mutumba Muyaga muri komine
komine n'intara ya Cankuzo kuwa kabiri uheze. Amakuru ava mu Cankuzo avuga ko izo mbonerakure zamwiciye aho bita kwirigara yagirizwa ubusuma. Ivyo abanyagihugu bamiriye kure. Mu ntara ya Rumonge umuntu yimba ubutare yarishwe arashwe mu mishamirano yabaye hagati y'abimba ubutare hamwe n'abapolisi ku mutumba Gishiha muri komine Burambi kuwa mbere uheze. Amakuru ava muri komine Burambi avuga ko abapolisi bagiye guhagarika ivyo bikorwa vyo kwimba ubutare baca batana mu mitwe. Wanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu gisagara ca Bujumbura yitwa Ngirakimazi Atanaze w'imyaka 50. Ikiziga ciwe bagisanze mu nzu y'abamwo muri quartier Kajiji zone Kanyosha kuwa mbere uheze. Amakuru ava mu Kanyosha avuga ko Atanazi Ngirikimazi yari yatabaje ko hari abantu bashaka kumwica harimwo abo bavukana bafa parcelle iri mu Kanyosha. Ico kiziga kikaba cari kimaze kononekara. Mwari mwavyumvise mu ntangamarara abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania baratabaza mwikete ryarungikiwe urongo ishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi bariyamiriza amabi bahura nayo mu makambi ya Nduta na Nyarugusu bagasaba gukingirwa hamwe nuko bokwimurirwa mu kindi gihugu. Bimwe mu biri muri urwo rwandiko na Eric Niyonzima. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane guheze uno mwaka umutekano mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania harimo impunzi z'abarundi wagiye utosekara. Muri izo mpunzi harabishwe abanyurujwe abakorewe ihohoterwa abibwe n'ababomorewe ivyabo. Ku munsi wa kabiri hari tariki ya 29 z'ukwa kane no mwaka harumvikanye amasasu mu ikambi ya Nyarugusu aturutse ku gipolisi ca Tanzania. Ivyatumye hibonekeza abafa abandi bagakomereka mu mpunzi. Kuva ico gihe umurindi w'abagiye baranyuruzwa ugenda wongerekana. Ivyo vyabaye haheze imisi haje intumwa za leta y'u Burundi muri ayo makambi aho basaba impunzi gutahuka vuba. Ivyo vyateye impungenge impunzi aho zivuga ko hatahuka ubishaka. Muri urwo rwandiko rwo ku magenekerezo ya 3 za kuno kwezi impunzi z'abarundi bari muri Tanzania basaba leta ya Tanzania gucungera umutekano w'impunzi n'abasaba ubuhungiro bari ku butaka bwabo. Ikindi basaba ishiramwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR nuko abo umutekano wabo ubangamiwe canke batakaje impapuro zigenga impunzi bo kwimurirwa mu bindi bihugu. Abateka ikumu kuri urwo rwandiko basozera basaba ko amasezerano mpuzamakungu agege impunzi yo kubahirizwa bidafatiye ku nyungu ibihugu biba bifitaniye. Eric Niyonzima muriko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu kanya amakuru twabateguriye arabandanya. Iyi nduru yo muri aka gaturuture dusiga amahoro kayeme ca kuraba nitugwe mu bana. Baba bariko baradohodora. Reka nje kuraba. Govano kanura amaso. Amasauza nini. Iyo nduru yo irikivugira. Mwaramutse nyakubahwa. Turiko turakosora zambwa zananiranye hano ku mutumba wacu. Emwe turazikosoye. Erega shika yuje kuraba. Uribuka ko umutware wo kuri no mutumba. Ato, sanzari ya misore yacu hanitse abanze kuza mu mugambwe wacu. Utimbwa ndagusavye kandi ndagusavye nshimitse uje kuraba ibara ndiguri hano. Yego reka nje kuraba. Ariko abo tutahuza imigambi, uduhuza umugambi. Ntukuza, none ko igihe c'amatora cageze. Ego genda urabe, ariko muzohava musanga mwikoze mu nda. Niwe wari ukwiye guhagarara ugatuza ubwo bubisha, kuko bagutoye bakwizeye. None raba ni ufatiye mbere mu gutoteza abandi. Imigambwe canke amatora yimirije, ntibitume ducanamo. Twibuke ko ibihe biha ibindi, kandi mumenye ko akataretse kaba gasema. Kuri uyu wa mbere navyo nyene mwavyumvise ndabica ku masonga niho hatowe abakomiseri bashasha bagize umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'ikinyamazuru. Ivyo bikorwa vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka vyamaze umwanya utari muto kuko vyatwaye amasaha arenga 8. Hatanguye gutorwa abo mu bwoko bw'abatutsi waronse amajwi menshi akaba yabaye Glorioza Nimenya yaronse amajwi 78 n'ibice 2% akurikirwa na Beatrice Nkurunziza yaronse amajwi 77 n'ibice 19%. Hahereza Dina Ndayumvire yaronse amajwi 71 n'ibice 9%. Ku ruhande rw'abahutu naho uwaronse amajwi menshi ni Musenyeri Martin Blaise Nyabobo yatowe ku majwi 81 n'ibice 9%. Hakurikira Gerard Rugemintwaza ku majwi 80 n'ibice 7%. Ikibanza ca gatatu catahukanywe na muganga Jean Bosco Manirambona akurikirwa na Ambassadeur Isa Ntambo
ntambuka yarose amajwi 72 n'ibice 8 kwijana bamaze gushira hamwe amajwi yavuye mu bakandida b'abatutsi n'abahutu haciye hatogwa abagiye kurongora abandi abo nabo akaba ari Musenyeri Martin Blaise Nyabobo yatowe kuba umukuru w'uyo mugwi icegera ciwe aba Gerard Rugemintwaza uko ari babiri bava mu bwoko bumwe bw'abahutu mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'uyo mugwi hatowe Beatrice Nkurunziza akaba ava mu bwoko bw'abatutsi abakomiseri bane basigaye muri abo batowe bakaba bazoca bakorera muri uyo mugwi nk'abanywanyi itegurwa ry'amatora rikumira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikena ry'igitoro ritazokorohereza abitavye amatora hamwe rero n'abanyagihugu batiyumvamwo ayo matora ni tumwe mu tunenge twaranze itunganywa ry'amatora Uburundi bwimirije uyo n'umwihwezo w'ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama Faustino Ndikumana harongoye iryo shirahamwe asaba umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni guha uburenganzira abamenyesha makuru bwo gukurikirana amatora nk'uko umwuga ubibasaba kuko uruhara rwabo ari ntangere. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem mu bisanzwe ibijanye n'amatora bivuga kwiki indavye ivyagiye biravugwa n'abanyepolitiki cyangwa abantu bagiye bagifatamwo n'ibiki novuga vyayaranze cane kuva bigitangura ukarabushwa no munsi kandi twazi ko turabikora ataho duhengamiye kugira na leta ishobore kumva umwihwezo ubwa mbere urabona yuko aya matora sinzi kuranya n'izingwana abarundi barimo cane uravye kuva kwiyandikishwa no kumengo nta anguma no kuvuga ngo nta gishika cabaye cane kubera ibibazo abarundi bafise mu by'ubutunzi n'ingene babayeho byarabaye byinshi ku buryo uri kurabigize amatora 10 ngo ntibabishize imbere mwaravye kwiyandikisha ingene vyagenze donc mangana nduga mbere tunabibonye mbere uwo menga ateye matora niki ariko bice byibutsa abitoza abajejwe intwaro ko abarundi bakeneye nishuza zirakura muri ibibazo ayo matora abaye kubura nange mukuri igihugu bibazo kiba gifite nabajya abanyamigango bakunze kuza baridoga yuko umengo umugambo uri ku butegetsi ubusa n'wabikora wonyene kuba gitangura ushiraho seni ushira itegeko ry'amatora umengo baza kubashira devance takomu vyaheze kandi ukaba nkaho ko mabicisha mu nama nshinga amateka n'amateka bari gizwe n'umugambi umwe abantu 10 ngo bavuze bati ni muturindire muzoca muravyo twahejeje ibi by'igitoro byo kuyunguruza bizonaniza bamwe bagi n'abandi guca kurubuka ntugambe tugize abatora iki kibazo kihari kandi kiragaraka ko kihari imiduga idugana abantu cyane mu matora usanywa ikinywama mazutu kenshi ndabana ikazo cyamazutu aho kimwe naho igeze uyo yari Faustino Ndikumana haramutswa ishiramwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama mu gisata c'amagara y'abantu amezi abiri araheze iradiyo ifasha gupima indwara zitandukanye yo ku bitaro vyo mu karere k'ubuvuzi ka Gihofi mu ntara ya Rutana idakora abagwayi bahora bitura ivyo bitaro kuri ivyo bipimo bikogwa n'iyo radiyo baracumukura cane mu kuja kwivuriza ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro bagasaba umuyobozi mfata kibanza gutorera umuti iyo ngorane. Dinge Karondo aratubwira uko vyifashe. Iyi radiyo ipima ingwara zitandukanye ku bitaro vyo mu karere ka Gihofi nikora kuva mu kwezi kwa gatatu. Muri kino gihe abagwayi bakeneye ibipimo baratama mu kuja kure cane bakanakoresha uburyo bwinshi bwo kwiyunguruza bwiyongera ku mafaranga y'ivyo bipimo nk'uko bivugwa n'isoko ryacu aho muri komine Bukemba ahasanzwe hari ivyo bitaro. Hanyuma abanyagihugu batagirira ingorane kuko bashobora badaca mu Rutana ibirometero 30 kandi igiti cyo kuva mu Gihofi gushika mu Rutana hafi y'ibihumbi 10 ukuvuga yuko aduze ariha ibihumbi agera yitwaje hafi y'ibihumbi 20 adasize ko amafaranga ari gukoresha kuri radiyo bakaja kugarukana ku bitaro bya Gihofi nyuma yuko abagwayi baharuhira rwose. Abaganga basanzwe bakoresha ico cuma ngo bareretse umuyobozi mfata kibanza w'ibitaro vya Gihofi aho yokuri vya nkeneko kugira ico cuma kibandanye gukora ariko ngo yaranse kugira ico akoze muri ayo mezi abiri yose aheze nk'uko bibandanye kuvugwa n'isoko ryacu. Ni kuvuga abakorana batubwiye ko habuze produit bakoresha mu radiyo hanyuma umuyobozi aranakubikura mu kwa gatatu. Rero bimaze kugenda uko abakozi bakora mu radiyo barandikiye umuyobozi baramubwira amakenga bafise ku kuntu iradiyo itari turakora bamwereka n'ahantu hari ibyo bikoresho bakoresha
umuyobozi mfata ikibanza nta kintu na kimwe ntigeze arishura. Abari mu gisata c'ubuvuzi ku bitaro vy'Igihofi basaba umuyobozi fata kibanza gukora ibishoboka vyose kugira ico cuma ntasubiriza mu gisata c'amagara y'abantu gisubire gukora nk'uko bivugwa n'isoko ryacu nyene. Igisata c'iradiyo ntasubirizwa mu bitaro cyane cyane by'akarere kuko abarwayi benshi baza bazitura usanga baba bakeneye icyo gisata c'iradiyo bitandukanye bipima amahaha, abantu bavunitse, batituma, abantu bagize amayakiza, abantu bafite indwara zitandukanye. N'indwara nyinshi cyane rwose kugaragara. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka na Kyutimana Silvestre kugira agire ico ashikirije kuri ivyo bakora ku bitaro arongoye by'ifata kibanza bariko barasaba. Kuri uyu wa kabiri tuzobabwira ivyashikiye bakora muri gisata c'iradiyo kuri ivyo bitaro vy'Igihofi bubahutse kugira ico bashikirije. Dinye Karondo na wewe urakenuye ikibazo c'ikena ry'udukarata two kwivuriza ko bita kame mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa gishobora gutorerwa umuti mu kiringo kitarenze ukwezi. Vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta mu mpera z'indwi twari dusozereye aho yari umutumire mu nama nshingamateka ashikiriza integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026. Nestor Ntahontuye akaba yabishikirije inyuma yaho bamwe mu bashingamateka berekanye impungenge bafise kwikena ry'utwo dukarata two kwivuriza ko. Kurikire umushikiranganje Nestor Ntahontuye arongoye ikigega ca leta. Kuri iki cy'amakarte kam nivyo ordonnance yarasohotse kandi amakarte kam abandanya gugwa kurya nyene ategerezwa kugugwa mugabo hariho n'uwundi mubahwa yakibajije nivyo zarabaye zike mugabo uno mwaka nyene hariho izabonetse ubu ziriko ziratangwa, hariho kandi n'irindi soko ririko rirakogwa vuba twibaza ko mu kwezi izoba ririko rirahera kugira izo zindi ziboneke, nuko amakarte kama zoheza kaboneka ku bwishi kandi leta yarabifashe mu mino yuko zoheza zikaboneka abenegihugu bose bakazironka nk'uko twabishize mu ibwirizwa. Abo bashingamateka bakaba baje bunganira bamwe mu banyagihugu bari bamaze iminsi bidoga ko hibonekeza ikena ry'utwo dukarata two kwivuriza ko mu mihingo itandukanye y'igihugu ibiheza bikagira ingaruka ku magara yabo. Tuje mu vy'indero, abavyeyi barereye ku mashure yo muri komine Gashoho intara ya Muyinga baridogera umuyobozi w'indero muri iyo komine ko abatangisha amafaranga y'umurengera iyo hageze ko abana babo bakora ibibazo ivyo bo babonamwo busuma. Elvis niyo mwungere haratubwira ibijanye n'iyo myidogo y'abavyeyi. Amafaranga 5,000 niyo munyeshure wese yiga mu ishure ryisumbuye ryo muri komine Gashoho ategekwa gutanga imbere yuko yemererwa gukora ikibazo icari cyo cose. Amafaranga babwirwa ko ari ayo gufotoza impapuro bakorerako. Uyu muvyeyi w'igashoho arabitubwira. Avuga ati umunyeshuri wariwe wese utanga 5,000 ubizi nk'itegeko ubizi yuko hagomba hari ikibazo canaka wenyene ari wacaza akavuga ati mwe abanyeshuri mungana uku kuvuga rero mutanga umumwe 5,000 amafaranga make atangwa n'umwana 5,000. Abavyeyi bo muri komine Gashoho bidogera umuyobozi w'indero muri iyo komine ko ari we yategetse abigisha bo muri iyo komine gutoza ayo mafaranga, ivyo bavuga ko bwoba ari ubusuma bwateguwe n'uyo muyobozi nk'uko bibandanye kuvugwa n'uyu muvyeyi. Umugenduzi w'amashuri wo muri komine ya Gashoho bamwita Shimimana kuva kuva agishika muri ico gikorwa ciwe umwarimu wariwe wese ategereza gukoresha ico kibazo ategereza kutayaka amafaranga bano nyene za kugikoresha ukuvuga ni guhera mu mwaka w'indwi uduga kubandanya kugera ku 13. Abavyeyi barereye ku mashure yisumbuye yo muri komine Gashoho basaba ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga gukurikirana ico kibazo. Muri EPA nituraronka umuyobozi w'indero muri komine Gashoho Shimirimana Oscar kugira agira ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abavyeyi. Tugume muri ako karere nyene ariko tuvuga ibijanye n'imibano. Abakoresha ibarabara rya Muyinga Kobero bavuga ko haheze imyaka 3 ryarononekaye cyane. Abo banyagihugu bagasaba ko iryo barabara ryokorwa vuba kuko uretse amasanganya ngo rishobora gutera n'ivyuma vyabo birahononekarira
kubera ibinogo biharangwa. Remindera Gakura arabitubwira. Abakoresha iryo barabara Muyinga uca ku mupaka wa Tanzania hasi nk'Ikobero baganiriye na RTA bavuga ko ibarabara ryononekaye cyane nk'uko isoko ryacu ari Muyinga ryabitwiganiye. Iyo muhuye n'imodoka nini ushobora kumara iminota 40 canke isaha muhagaze kugira ngo imodoka zishobore kubisanya kubera ikibazo c'ibinogo birangwa muri iryo barabara na cyane mu duce kwa Rugari na Kinazi. Abantu cyane n'Ikobero niho n'ibyo ari byo gusa ntabwo kanareba yuko ikarundi ryahigeze kandi naho ni byose no za Rugari n'ibinogo gusa ari mu gushika kandi byo Muyinga no gushika Kinazi hose n'abanye ashira. Abasanzwe bakoresha iryo barabara buri munsi basaba abajejwe intwaro gukoresha iryo barabara ngo kuko sizi impanuka riteza ivyuma vyabo birahononekarira bigatuma n'abatwaye bacegwa. Tuve Muyinga tumanuke mu gisagara ca Bujumbura imbere yo gusozera ingorane ijanye no kwibonekeza kw'abana bo mwibarabara irabandanya kuba akananira abahinga aho ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bigeze aho umutekano ubangamirwa n'abo bana mu gihe baba bariko bararondera uko babaho. Barutazaro aratubwira ibijanye n'abo bana bo mwibarabara. Mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura haribonekeza cyane muri ino minsi abana baba mwibarabara. Bamwe mu banyagihugu bo mu makartie y'igisagara ca Bujumbura bemeza ko abo bana uko iminsi igenda ariko baba benshi. Uyu munyagihugu avuga ko abo bana mu kurondera kubaho banabangamira rimwe na rimwe n'umutekano wa bamwe n'abandi. Kera baja mu gisagara mugabo baja mu gisagara kumbera kaja no mu mazone ahana mu gisagara abana rero bageze mw'ijoro nko kuva saa moya bariba baragera n'abantu baratega amakatwaye zose zose bagendana ibintu bitora yaba inzembe yaba mu maresitora naho bose bagomba kurya n'indya ku nguvu. Iryo soko ryacu risigura ko muri abo bana ngo harimo n'abo leta yari yageranirije hamwe mu kigo giherereye mu ntara ya Cankuzo. Uwubajije icyatumye bagaruka kuba mwibarabara nyabana bamenyesha ko bataye baromoka kubera bari mu buzima butoroshe ku bwabo. Ariko icyo twamenyesha yuko nk'abana batwarwa mu Cankuzo nyamara bakagira batoroka kubera ngo bakoresha ibikorwa byo mu mirima n'ibikorwa by'ubuhinzi bituma abana bavaye mu kuvuga aba bana atagikozwe abana muri iyi minsi bagiye kuba ingorane ku gihugu bagiye kuba ingorane mu miryango bagiye kuba ingorane ku bantu bose. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jimmy Hatungimana aramutswa igisagara ca Bujumbura kugira tumubaze ibijanye n'abo bana baba mwibarabara ariko turamukena. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni hano duce dusozerera amakuru yo kuri wa gatanu Rusama umwaka wa 2025. Ngire ko ndabashimira mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kuyakurikira bakoze kandi abayatororokanije hamwe rero n'abatumye mvuga mu kanyumva. Manuel ninge ko nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.